Amazina yanje nitwa Madame Revera Pasteur Ange, ndi umukozi w'Imana wo mu rusengero Grace et Verite, ndi cegera c'umurongozi mukuru wa Grace et Verite. Uno munsi dufise umunezero ntangere, umunezero udasanzwe kubona ishengero ryacu rimaze imyaka 9 Imana ikiduha imbaraga yo kurikoreramwo kandi tugihumeka tukiri bazima. Uno munsi dufise umunezero wo kwigina dushima Imana, dufise umunezero wo guhimbaza dushima Imana uburyo Imana yatuzigamye muri iyo myaka 9 ikatuzigamira mu runo rusengero turi bazima. Turero niyo mpamvu no munsi Imana yaduteye rino teka tukaba tugomba kugira isabukuru nziza y'imyaka 9 turi kumwe n'abakozi b'Imana badasanzwe. Imana yaduteye iteka bo muri rino shengero, turi kumwe n'abakozi b'Imana twatumiye b'impande n'impande, turi kumwe n'abakristu bose ba Grace et Verite. Dufise umunezero udasanzwe kubona dushikaniye imyaka 9 n'ibintu byinshi twaciyemwo, twaraciye mu munezero, turaca no mu ntambara, ariko no munsi turashima Imana ko Imana yabanye natwe muri iyo myaka 9 tugihumeka turi bazima. Niyo mpamvu no munsi dufise ibyishimo bidasanzwe kubwo guhimbaza Imana yacu no kubwo kuyitambira no kubwo kunezerwa cyane gose dusubahiriza icubahira Imana yo yemeye ko dushikana iyi myaka 9. Murakoze cyane. Muri iyo myaka 9 mumaze, mbega niki mwubwira abariko batwumviriza iby'Imana yo bari bakoreye muri iyo myaka 9? Muri iyo myaka 9 iby'Imana yadukoreye ni byinshi cyane, sinobidondora nk'uko umuririmbyi yavuze ati sinobidondora ngo ndabimare. Twarabonye ikiganza c'Imana muri Grace. Imana yagiye ikorana natwe mu buryo butandukanye. Imana yagiye itwagurira imbibe, tugenda twagura ubwami bw'Imana, twugurura amashengero ashika kuri 19. Twagiye tubona ikiganza, Imana yagiye ibohora abantu benshi, Imana yagiye ikiza abantu benshi. Twarabonye ikiganza c'Imana muri iyo myaka 9, turashima Imana. Ego niki mugiye gukora mwiragije Imana muri uyu mwaka wa 2025 n'Imana yabakoreye mu myaka 9 irangiye? Niki mugiye gusaba Imana muri iyi myaka mugiye gutambukiramo? Muri iyi myaka tugiye kwegereza imbere, tugiye kujamo ico twiragiza Imana mu rusengero rwacu rwa Grace et Verite, nuko Imana yoshishikara kuduha imbaraga n'inkomezi zo kuyikorera mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, ikatwagura kandi mu buryo budasanzwe mu mpande zose. Ego muhimbaje imyaka 9 mumaze, ishengero ritanguye gukora ku mugaragaro muri umwaka wa 2025, aho igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi cimirije urubanza rukomeye cyane, urubanza rw'amatora. None nk'umurongozi nko muri bamwe bagize uburongozi bw'ishengero, niki muhemiriza abanyeshengero banyu kubijanye no kuzokwitabira amatora y'umwaka wa 2025? Abanyeshengero bacu turabahimiriza tukababwira yuko bazokwitaba amatora no kwitorera umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi babikunze kandi babyishimiye. Yeah.
Jésus-Christ. Toi qui vis dans les lieux célestes, toi qui connais le cœur de l'homme, toi qui as vu et pointé le problème là où il se trouve. Mon Dieu, mon roi, je veux intercéder pour tes fils, mon Dieu, mon roi. Père éternel, je veux que cette chose, mon Dieu, mon roi, qui est dans la vie de tes fils, leur soit ôtée en ce moment par le nom puissant de Jésus-Christ. Père, toi qui as vu et su le problème, mon Dieu, mon roi, toi qui es capable de changer notre destinée. Parce que Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous sommes dans le temple de grâce et de vérité. Parce qu'ici, mon Dieu, mon roi, il y a l'onction de grâce, il y a l'onction de vérité, Père éternel. C'est pour ça, mon Dieu, mon roi, à travers l'onction de ton serviteur, l'apôtre Thomas, mon Dieu, mon roi, je veux bénir cette nation ici, mon Dieu, mon roi. Là où, mon Dieu, mon roi, le problème est et a persisté, mon Dieu, mon roi, je veux ôter par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton sang a été versé à Golgotha pour nous, mon Dieu. Mais nous savons, mon Dieu, mon roi, que la grâce va continuer à vivre sous nos ailes, mon Dieu, mon roi. Et tu vas continuer à protéger tes fils. Par le nom puissant de Jésus, éternellement, Dieu, mon roi. Amen. Amen. Mugakore mu biganza bajana amavuta yanyu. Mugakore mu biganza mubatunga ijambo rimwe gusa na Jesus. Sabuku zamura ikiganza cyawe cyo mu kuryo. Tunakushukuru Mungu wa mbingu kwa Bwana usiolinganishwa na ufananishwi. Tunasema asante Adonai, tunasema asante Elohim, kwa maana umetembea pamoja nasi, tulikuita ukasikia na ukaitika na ukamanifeste uwezo wako mahali hapa. Kwa kazi yote kila departement, acha Bwana ushimame, utende leo kwa mambo makubwa ambao mwanadamu hakuwa anatarajia. Tunaliasante jina lako, neema, baraka, mafanikio kutoka mbingu. Aseme pendo lako Mungu Baba, neema ya Roho na nguvu za Roho Mtakatifu zende pamoja nasi kwa jina la Yesu. Amen.